abakozi ba BTV Burundi nakoze ikiganiro Bila Show ndaramutse nongera ndabayikaze muri kino kiganiro nkuko mubizi ni je nakoze Ange Negrito sanze ndakibashikiriza iminsi yose kuva kwa mbere gushika ku wa gatanu. Rero muti uno munsi bimeze gute? Uno munsi dufise debate cyangwa ikiganiro kubijanye n'indirimbo zasohotse guhera uyu mwaka wa 2024 ariko rero sindi jenyine sinzi wa muhungu duhora dukorana nimba yitwa ngo Trey ngenda mu telefone mana yacerewe enda mu telefone kweli mana hewe aro uri he je nashitse kuri Donatus uri washitseyo nicaye muri jarde sawa ewe uyu mungu siko zinduka mukuru arazinduka je nije nacega kumena ganda mukarire n'umunsi rero turaza kuryoherwa muraza kumva twafise n'umutumira aza kutubwira byinshi kubijanye n'indirimbo umu expert canke umuhinga mu bijanye n'umuziki abimaze imyaka aza kutubwira mbege baririmbyi basohora indirimbo rimwe nka 10 twumviriza nde turekande mbega amavyuzi araduga canke usanga bamwe bateye imbere abandi ntibatera imbere ivyo byose aza kutubwira mbega harimo akarusho canke nta karusho karimo. Rero uyu mutrey ndamubonye muji hewe hewe ni sawa urazinduka muta mama hewe waramba amafimu ngwa amaso yimbwa meze neza hewe nta maso yimbwa gwaye reka nze tuganire umbwira bishasha bya bipanze gutegamuka neza neze bon anabona gute hewe turi kuri Donatus Conference Center Jenny hewe ni heza wewe wahabonye gute yavuga shikore ni ryambere haje ni ryambere cyembesha gamana yaje abakunzi ba Bila Show antu kuno musingira murabona ko twasohotse cyane cyose mpaka muri studio no musi twagiye hano hameze fresh nubona ko hari akantu tunzu dutaka ni Donatus hari ushaka kugirisha ka conference de presse cyangwa inama zizagutse ndabona menga hari akantu kugira mariage naho bonke buryo uzoze ne wamushira hanini cyane ngira ngo turaza kuronka umwanya wo kubivuga ko cyane bana hatuzungurukisha badutembereze abari hano cyane nabo nyene baza kutubwira nabo ukuntu Donatus Center ukuntu ikora ibyiza izaniye abasanzwe bakunda cyangwa bafise imanza z'iklasi no ko hano hari shiki havyo bona ko atevye bari ewe je kuganaganda ndagukarira nzi ngo wasibye amen ego cyane ndabona unyotewe ewe ndanyotewe mugabo ndinjira mu kanya utibantu nidutangura ata kintu cyo kunwa bazanye nkuko rero twako turababwira uno munsi twafitiye deba z'indirimbo cyangwa ikiganiro z'indirimbo zimaze gusohoka muri nyinshi twatuyemwo zikeya zishika kuri 10 zimaze gusohoka kuva umwaka wa 2024 utangura Trey ubu turahera ku ndirimbo ya Monia Fleur yitwa gute haje dufise indirimbo ya Monia Fleur yitwa Igiswahili yitwa gute yevutse izina nyibutse izina biragutse yitwa ananipenda voilà turafise Monia Fleur bon nkuko uheje kubivuga kuva umwaka utangura abaririmbyi bacu mu Burundi bakoze indirimbo nyinshi bitandukanye cyane no mu myaka yahera no kuvuga ngo muri market de bayo no munsi turaza kuraba evolution ya y'umunyamuziki w'umurundi wuno munsi hamwe n'abajya bakera atari byo turenze kwigirisha ngira ngo mwarabibonye kuva mu kwa mbere deje ukwezi kwa kabiri ni kurahera tugiye guhara indirimbo dofise zishashu zirarenga 10 zirarenga ariko uno munsi twatoye 10 Monia Fleur adukubisemo kaziki kameze neza gatambika nabibonye gatambika nkuko bavyiyemeje umwaka ijya ntambo yibona gute tuvuge n'amajambo yavutse ego cyane n'indirimbo yasohotse mu gihe hari hamazeho ikibazo cyangwa bamuvuga ko amajambo atari meza yerekeye ko hariho ubwambure bwe bwari hanze reka tubivuge gutyo ariko acafata bya bintu byose babimuvuga acabishira mu ndirimbo kandi indirimbo icizitesa shaho yari iryoshe cyane byerekana ko atigeze acibwa intege n'amajambo bamuvuze ko kameme kandi nawe ngaho usanga ari amajambo akuvuga ko nta muntu umwe atavugwa reka dufise indirimbo ya Monia Fleur turafise indirimbo lolero yarasohoye indirimbo turafise Melanin Boy barasohoye indirimbo turafise Dramati ijya ndirimbo Dramati tuvuge ko ari nshasha cyane tuvuge yuko
reka ntacyo tubyita ko ari shasha kuko niho video reka tuvuge ko ari shasha ko niho tubona video audio video isohoye ubu mu kwa kabiri yajereka ku bintu bya ivuga ku bintu bya Saint Valentin mugabo we yavuga ko yahebwe niko nayiririmba ego shaga uratse ko yanditse n'akaretre gato ya mugabo yasigoye ko kaje karetre arakakera yandikiye umukunzi wiwe ubundi uri ubundi avuga ku bijyanye umukunzi wiwe yamuheba umwe yigeze kwandikira agakeke akamuheba ntuzenya yamushize muri friend zone yihangana kajya kana karakunda guheba ego cyane twari tukiri ku ndirimbo ya Monia Frere umva yuko yarayisohoye jana nzi ko ijya ndirimbo cyo kwiza muri yo niho mu ndwi antu kizokwiza ariko umezi makenya yego ko ngira ngo uyu mwaka utanguye turafite abantu benshi bamaze gukwiza muri yo sinzi ko wabibonye Belisima ni mu 12 ndiko mvuga ngo uyu mwaka mu mezi ane gusa kugeza uku kwezi ariho indirimbo zishika kuri zibiri zimaze gukwiza umuriyoni muri 4 mois gusa nukuvuga ngo ivyo ego nukuvuga ngo ivyo kera n'ivyari bihari indirimbo arashobora kumara igihe kinini atanuzenya zihari atanumwe irakwiza umuriyoni ariko ubu ni bon ego cyane reka dusimbire hariya kwa Natasha n'indirimbo yiwe akanyuma wago iyo imeze gute akanyuma we ntarabona udu challenge akanyuma ni nziza nibaza ko no mu byo tuza kugira deba y'uno munsi ivyo birimwo uko twavuze ko tuza kugeranya muziki w'ubu n'umuziki wa kera ubonye nka tujya du challenge ku ndirimbo ziba zisohotse ubunye reka tufatire ku kanyuma kuko ikanyuma ni indirimbo iri mu rutonde ko tuza kuvuga kuno munsi bon sinakanyuma bon reka tureke no gufata ku ma challenge yewe gusa dufate no kuri video na video ni nziza cyane kama abarundi uyu mwaka ari evolution nininya turiko turagira amasanamu y'umuziki n'ukuri turiko turagerageza antu kangira no kuri beat iva amasanamu yacu abasa neza ariko ico na hano twicaye kama na hano twicaye no musana ko ari heza yego cyane ariko ego cyane kuvuga ushima twarateye imbere ubu indirimbo isohotse usanga bari ko barayivuza ahantu henshi umuntu wese yifuza kugira aga challenge akakagira ata mutima mubi atarinze gusaba ikiniki iye atarinze ubumwe hagati yacu dusigaye dukunda ivy'iwacu cyane gusumba ahubwo nyene duhamagara n'abarundi bose nyene komeze dukunda ivy'iwacu gusumba ego cyane turakubitira hariya kandi turiko turagenda tugira shapo kugira ngo ikiganiro kibe turaza turaguma duhindura hano twicaye kugira ngo dukomeze tweke hano twicaye ko hatesa n'akayaga ntiwora bon mugabo uzahashaka n'umusheri fo kuri Saint Valentin na je ngaho bajama prix bamaze kuduha nta ncibuka yasebwa ndagafotora tonto reka tugende kwa Mbida cyangwa tubwira ngo tuzona bashika nayo tubice abantu b'inzigo abantu badashima uko dutera imbere yego kandi urashaka abazo udashaka kuvuga imbere y'abantu uzona bica cyangwa ntuzobica mu nzigo yanyu niho duterera imbere murabizi numva ko Mbida cyane feedback hajya batabeshe nukuri oranzi ikintu kiryoshe mu buzima uca nko mu banyamuziki biraryoshe iyo umunyamuziki asohoye nk'indirimbo irimo amajambo tumenyereye yo kwirigana ego cyane kandi ujyamye kumva umuntu yakugira inzira ati genzo nakwica mu bikorwa nivyo kuko nakajya karimbo akabonye gute ijya ndirimbo iraryoshe cyane deja twatanguye kubona challenge zayo tutarabona na video même si daftaragi batarashosohora hanze amasanamu yayo ameze neza ariko challenge zayo ni nyinshi nitubika inzigo tubika amafaranga kwerisha deja na niryo jambo nyine mu mabifu twarahavuye muracara ntaco murabona badaya mutu mwanya ndika batumwanya mu majambo warabwiye uko si mubarimvye gusa natwebwe muri B live show tuzona bereka kitu kipya umwaka huu tuzosara ndagorane ego reka tufate ubuzima rero ko ubuzima udafashe riske ebana nabwo nyene bica bwitwa riske n'indirimbo irimo abastari batandukanye irimo Monia Frere irimo B Face irimo DJ Fernando n'indirimbo iryoshe cyane ijya ndirimbo menze gute ijya ndirimbo iraryoshe cyane turacari muri amajambo yo muri quartier mu kibano riske
Jamera dufate risque kuko na risque nayo nyene ni risque. Umona gute? Qui ne risque rien n'a rien. OK, reka dufate risque. Udakoze uvuga ati jewe aye. Aha ntagikoze ndapfa. No nagikora naho nyene ndapfa foko ndagikora rero kugira ngo nzirubusa. Nakonze nzirukuri. Uzirukuri ya. Kiracaga kirahera. Uyu mwaka rero umuziki tutirengagije. Bon turaza kuronka n'umwanya mwiza sinzi ko wari wabibabwiye. Turaza kurondera nk'umuntu muhinga cyangwa umuhinga bavuga gute mu kintu inarabibonye amaze migihe mu bintu bijanye n'umuziki. Araza kutubwira nawe ukuntu abona evolution y'abanyamuziki baba muziki ndundi ahantu uri ugeze ubu unye naho wavuye. Ngira ngo twebwe twavuze ku ruhande rwacu nawe we arafise ivyo aza adusumbya mu mutwe kuko nawe ni no akera asanzwe amenyera ibintu by'umuziki. Turaza kuronka umuronkera umwanya wavuze ngo ni indirimbo 10 tumaze kuvuga zitatu. Uracari kuri zitatu we wanyo. Tumaze kuvuga zitatu. Wanyiki. Oya barayikuye wanje. Barayikuye. Reka turagenda kwa Big Zo waturirimbire 5. Sawa dufite 5 no muri gospel naho numva turiye. Turiye ntidushaka kuvayo ibana Big Zo we jewe ikintu cyambere ndamukundi afisa amajambo aryoshe. Namaze kumumviriza ariko araganira. Hariho Big Zo we hariho no mutumire ruka gutumira rya El Malaka. Makai uri kwindirimbo yarivye. Le problème nuko musi ya Jenari nagwaye sibona. El Malaka ndo mufana wiwawe kabisa. Bafisa amajambo aheza giye amajambo n'abanditsi beza. Bana ni ngorane bafisa amajambo aheza giye amajambo aremesha. Ona Big Zo uri kurana muganirizo urumva nyene mu mutwe wise asubwenge amajambo mazima kandi y'Imana cyane. Nukuvuga rero Big Zo tuzoronka ngiye tumurondera wangu vuba. Atubwira hakura ajya amajambo. Atubwira hajya amajambo yandika kandi bandika gute. Rero abantu bataratahura rap muri gospel sinzi nukuri ajya n'amajambo y'Imana. Ifoko bagenda basi azarabigisha mugabo hari abantu je hari nk'abapeti bakunda kumbwira ngo nene ngo dusabire Big Zo basazotwigisha ngo kugira rap. Agaca Big Zo ntayo mabwiye. Ya vraiment jenzo murondera vuba kandi ubwo ubupeti bukiri butoya. Ubona gute? Nawe wewe nta bintu byo kuri. Hari kuri buragerageza. Ndagerageza. Urundi bwacu. Aha, ni je natonda imbere. Iyo Burundi bwacu natwe twese turi. Burundi ni je natonda imbere muto. Burundi bwacu yayindi yo mu Kirundi. Na zose ndaziririmba je. Ega cyane turacabana n'ikiganiro cyacu cya Bila Show murabona ko no musi turi show na show turi furaha day niyo mpamvu twanasohotse. Twatesheje uno munsi nawe twasohokeye ahantu hene nidutesa. Bakubona ukuntu wambaye hose. Cyane no musi ndingwe muto. Ingwe ibona. Ingwe kazi twagura. Ingwe y'ingore. Sindayizi ko nwe. Mukiro na Joe ntayo nzi. Swat. Ko tuvuga umuziki. Twagiye mu kiganiro cy'ibikoko. Twandanye hanyuma wundi muziki. Ego cyane twagenda kwa Kiriku indirimbo yiwe yitwa Ready. Indirimbo yakorewe challenge imeze neza n'abana bajya bandago nabo mu Kayanza. Ego turafise iyo ndirimbo nayo ifise n'amashusho meza kubera ko biraboneka ko atayisohoreye mu Burundi cyane. Ego ariko umenga n'umuntu afise urukoba gwera. Ni cerekana rero caki ni bimwe twariko turavuga iterambere ry'abanyamuziki cyane mu Burundi. Murabona yuko nitukiri bageze kuri. Ego nitukiri kora ya ma video gusa tuvuge ngo twibande gusa ngo gukorera mu Burundi honyene. Turashobora no gusoka tugakorera hanze ibintu kandi tukakora video ikaza iryoshe cyane. Twangira ngo ijya video ya Kiriku mwarayibonye mwarabonye ariko umwe n'umukobwa mwiza ma challenge yabaye bayikora bapeti bayitamba nawe yaragize aka video ari mwibarabara muto. Ego aka video kameze neza aka video gatesa. Nibaza yuko turiko turagenda ahandi hantu kandi nibaza ko turiko ntambwe ishimishije ariko kandi habiga nkaca nibaza ati mbega ko bariko barasohora ku bwinshi bariko barasohora abaririmbyi benshi umwanya umwe umva YouTube muririmbyi ya gospel sekira ugasanga basohore hafi nka rimwe indirimbo mbega ntangaruka mbi ushaka kuzana nko ku baririmbyi ugasanga umwe batatu bariko barakurikirana indirimbo ziyo kuri YouTube abandi batatu nibe ko baziraba kubera yuko sohoreye mu mwanya umwe kandi ari benshi. Sindavyibaza ahubwo nagira nivyo sawa. None tugiye kugereranya mu myaka y'indihera
wasanga nk'umwaka ugitangura ugasanga tugeze nko mu kwa kane haracariho indirimbo dushika kuri zitatu zaba legend gusa tuzi ba Fizo ba Lolilo nyene bajya bari bashoboye ariko ubu unye sibo bonyene urabona yuko mu mpande zose tuje muri gospel mu zihimbaza Imana tuje mu zidahimbaza Imana oya sekira baragukubita none tuce tuvuga gute mu zihimbaza Imana mu kirundi zikurikira nibaze yuko mu zisanzwe urabona yuko nahone bose bariko barakora kandi bakorana ingufu kandi nta numwe ari hasi ku ma views aba bakurikirana ku mbuga murabona ko bose bare equilibre nawe kandi byaroroshe tugende ku ndirimbo twese turi bamwe ni indirimbo ya se wa Orphan sinzi nkayo Leonard ariko akaba yashimye gufatanya n'abandi baririmbyi bari kumwe na ba Estanish Chanel n'abandi benshi cyane bari bashika nka 9 cyangwa 10 ni benshi cyane ntushobora kubavuga rero twese turi bamwe ni indirimbo imaze gusubirwa mu incuro zitatu ubona gute kandi ni igize muri zimwe harigeze iyo nzi ya kera ndi umbatira amahoro nico kimwe sico kimwe ni twese turi bamwe yasohotse ku munsi w'ubumwe yasohotse tariki zitandatu umugabo okay nivyo bon nawe urabona ko ari indirimbo yahuje abasani batari bakenya ryari sinzi umuntu numvisha ariko aravuga ngo kandi ndavyemeza aravuga ati nk'ubu bishitse nka kujya hasohotse risk hagasohoka niyo onye abaririmbyi bakaza barashobora kuza barakorera hamwe nkuko nyene antu kurabona yuko twoba ari kindi kintu kinini nya twokuyongera ku muziki w'u Burundi wese kubibona nawe nuko ndabibona ni bwa bumwe nyene turiko turavuga ni bwa bumwe turiko turavuga mu baririmbyi hamwe woja hamwe twotera imbere hamwe woja hamwe umuziki washikana kure u Burundi twodarapo Burundi bwacu je nibaza ko nabandi bari mu nzira kugira ngo bashobore guteza imbere umuziki bagiye hamwe kugira ngo novuga ngo bakore nk'ikibiri cyangwa bakore umugwi ku ndirimbo yari yo yose ego cyane reka hari indirimbo ya Dudu ya Akira yasohoye album y'indirimbo ni gospel yasohoye indirimbo nyinshi za album reka tuyite album kandi kategura hajya n'igiteramo dutageze ku rundi rwego mu Dudu numwe mu bastar b'abarundi dufise numwe mu bastar b'abarundi dufise barimba indirimbo ego za gospel mpimbaza Imana Dudu arinze ategura igiteramo mana ya usanga aronka abantu vraiment kandi ya afite indirimbo ziryoshe cyane reka tugene ku ndirimbo ya Lolilo yitwa Forever yituka gusohoka vuba nta n'imisi irahera indirimbo iryoshe no gutama indirimbo y'amapiano hanyuma sinzi turi muri Be Live show abantu bashika kuri 6 banditse message bose carimo Lolilo sinzingira niho indirimbo yari gisohoka nitware bwabibone na twebwe hama tubona ayo message ni indirimbo iryoshe cyane ahubwo umutumire kadutumire ndabona yarashitse ego cyane umutumire bugawe natuza burya tuzira ryoshe tuza yanjye tuze ari noji na satubi yo reka tuyihoze ko nibindi kubera ko tuzoronka umutumire mu ndwiza zoca tuba ewe weze neza ko turamutsa gutyo gwa amaso y'inyana amaso y'inyana mana yaje umutumire wacu rero munsi bakunzi ba Be Live uyu DJ Rafa aza kutugira byinshi umuntu ni nararibonye mubona ni nararibonye mu muziki nararibonye mu bijanye no gusohora indirimbo ni na manager bite amahoro meza cyane muraho murakomeye meze neza shakira mutsa ndabona mura agatwengo niko none ntubona ko turi ahantu heza nawe ntayasho ni bayita gute furaha canke farayi wahamenya n'ahantu turi ahantu turi wahamenye ni nari kuza gute none Donatif cyangwa conference center je nayizi ngo ntiwageze uhamenya ega sije navyo bisagara washitse ryari ahisigaye imyaka ingahe 35 ndinga nanjye sinaye bwapfa kicoki cyayinguhe wa mutumire wacu umutumire wacu yahageze reka tumubwire ibyo twaye turimwo muri Makenya nubwo twaba rusanzwe ubizi nitwo tumira umuntu cyangwa ibyo tuza kumubaza sanzwe ari ni umugenzi wacu hanyuma DJ Rafa
twariko turavugana ku bijanye urabizi ko turi muri Be Live Show ni ikiganiro kivuga ku bijanye n'umuziki hanyuma urabizi turi mu kwa kabiri twariko turagira akadeba gatonya ku bijanye n'umuziki ndundi aho ugeze ubu twafashe indirimbo 10 tumaze kuvuga indirimbo 10 zimaze gusohoka ubu turacari mu kwa kabiri amezi abiri gusa guhera mu kwa mbere kugera mu kwa kabiri no kugira hagati indirimbo 10 zonyene twavuze hariho n'izindi zinarenga tutigeze tuvuga zimaze gusohoka kuva uyu mwaka ugitangura muri Kenya tugiye kugereranya no mu myaka ihera niyo mpamvu twaguhamagaye nk'umuntu adukuriye mu muziki wabitangwa kuva kera we turabizi ugereranye umuziki mu myaka yahera n'ubu unya evolve hariho evolution mbega hariho kuduga canke bitera vyanka babihebe canke babandanye harimwo bigende gute ni benshi basohorera umwanya umwe bigende gute cyambonye kwa murakoze cyane nashaka ndamuse kwanza abakunzi ba BTV na cyane kino kiganiro cha Be Live Show ndazi neza yuko mwama muri kumwe natwe mukurikirana ibintu bitari bike na cyane indirimbo nkuko mabivuze zimaze gusohoka kuva mu kwezi kwa mbere gushika ubu murabona ko kwezi kwa kabiri kutararangira turi hagati y'ukwezi kandi kuno kwezi ni kugufi ni kuvuga mu nziza ukwezi kurashobora kuba kwamaze kurangira canke azobasigaye iminsi mike kugira ngo kurangire ariko uravye novuga umurindi w'ibikogwa biriko birakogwa n'abaririmbyi na cyane mu ntango biraboneka neza yuko biragaragara neza yuko abaririmbyi bacu bari ku kivi cyo ni cyambere bari ku kivi kandi ufatiye ku bikogwa biriko birakogwa ndetse no mu bindi bihugu muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko muri Afrika kwisi nzima singa kera umuntu yavuga ati reka nsore album hanyuma ukaca wicara ukasanga album ya mbere wayikoze no mwaka hazohera nk'imyaka 6 utakoze album ako ubu ari ikintu c'ama singles ukuvuga umuntu akora indirimbo imwe akora track imwe akaca yiha umwanya rero ubwa mbere kubera byari bigoye cyane arige naho nyene byari bigoye ukacusanga wakoze track imwe agahera nk'amezi 6 canke umwaka umwe ukacusanga wakoze indirimbo swate imwe canke zibiri zibaye nyinshi cyane ni zitatu ariko ubu kubera indirimbo baravuga bati ngo indirimbo zubu nta kanovera niki indirimbo zubu tujana nigiye urumva ni chanson ziri commercial nkuko munari numvise muri ko muravuga ibintu by'amaterme amatelme ego amatelme agenda nigiye hari igihe usanga ako gatelme kari mu isite abantu bakaga profita kakaba mu indirimbo unachakura mu indirimbo akayisukamo uragenda kuri studio ugakora indirimbo bivanye na telme iba iri kuri ico gi kubera ni indirimbo ziri commercial abantu bashaka commerce meze gute commerce no munsi si kugenda kusohora album kugira ngo uyidandaze album nujya gusohora CD kugira ngo itware CD kuyigurisha kuri maison de disque canke handi hantu mu twatu studio to muri site ukuvuga uno munsi abantu bashaka iki bashaka ama views nayo nyene ni business nikuvuga yuso indirimbo yawe kagira views tubiri na cash iboneka ariko usoye kijya kintu ki trending muri uwo mwanya abantu bose baza kugihurumbira mu gihe bagihurumbiye ama views menshi yacayaboneka ama views menshi abonetse abonetse iki cash nikuvuga abantu bari muri commerce ce sont les chansons commerciales abantu ubu bari muri commerce siko kuko abari abantu bavuga ati ngurumva kera twarasohora indirimbo zikamara igihe kirego nivyo ari indirimbo zamara igihe kirekire kandi ariko rabo nyene usanga quelque part asohoye album yarayigurisha iyo album uno munsi iyo album uyigurisha hehe byose ubigurisha hehe ni digital marketing nikuvuga ikintu cyose ni kumbuga ikintu cyose ni kumbuga rero uno munsi muraraba neza ama discours ama declaration bashira kuri YouTube y'abakuru par exemple ama discours amajambo ibiki byose bashira kuri YouTube n'indirimbo abaririmbyi bashira kuri YouTube igihurumbigwa ni giki
nawe urafata uvuga ibintu by'ubuseri uvuga ati mukuri ndabasavye mureke mukarabe n'amazi ibintu ingwara ya amaso y'imbwebwe umva yabaye indanse urumva urabe abantu ko bakuraba ariko cyuraba ufata akantu nyene tutagura kubwira ati ye usanga abantu bose gwara udana nani bimeze gute usanga amavyuzi igihumbi 10 miliyoni ariko araseseka kandi kashica igira gute ikinjiye mugabo tukiringa bituma abantu benshi usanga bariko barakora indirimbo naho avuga ati iyi ndirimbo je ndayihaye amezi 2 cyangwa amezi 3 agahera maze kwinjiza agakashi kiwanje nta bindi zoba niko ndatargetinga ibindi mwere muvuge ati ngo indirimbo ya ukwezi amezi 2 oya ikashi yinjiye urumva nuko bimeze rero nico gituma rero ubona ko ari indirimbo nyinshi ziko zirasohoka je kuri jewe nka jewe ariho evolution ikomeye cyane na cyane ku rugero abaririmbye barashaka imfashanyo barashaka amasponsoro ntazo baronka barashaka abantu babashigikira bakora ukuntu bonyene bashobora kwiyungunganya kugira ngo iyo kashi ishobore kuboneka mu gihe badafashwa nabo bandi bategezwa kubafasha baraba ibintu bitegerezwa barabira muri EAC barabira muri Afrika barabira muri Nigeria barabira muri South Africa barabira muri America barabira ahandi hose bakoze bigashoboka ko baronka cash nabo nyine bararonka Solomani baronka nkayo abandi baronka ariko nabo nyine bararonka umwe wese ajya bivanye niki nakora umukaze urabibona none ariko ujengerageje kwiyumvira ku byo heje kuvuga ko kumenga hari akantu kuba gahazi uvuze ngo umuntu asohoye indirimbo nukuyirindira ayo mezi tuvuga ati aya mezi 3 nagize ico ninjiza ni sawa tukaba tuzi neza ko nubu hari indirimbo tukicumviriza za kera ubwo mu myaka izobira imbere ntituzovuga ati mbega abaririmbyi bagiye ko atanze za ndirimbo zamaho zifise amajambo yamaho ubwo ntiboza baravanga basi indirimbo ziramaho none indirimbo ko ziri kuri YouTube uyikura he imaze kuja kuri YouTube ni muri stock izobaho ibihe byose izokwamaho dereja iri kuri YouTube izokwama ushaka kuyumvira no munsi nshaka kumviriza indirimbo ya Satbi par exemple munsubize ndayikurikirana yajyari wewe ntwari gwatangure n'ishuri ngivuga ko nari muri maternelle ndayikurikirana oya tuko tuvuga nibaza ko ico kibazo umaze kucyumva abakurambere mu muziki avuga ati ubunye barimba indirimbo zifise igihe tuvuga ni zandi bavuga ngo ni no hit song afise igihe zikaca ziharurukwa nashitse kuvuga ko hari indirimbo bavuga ngo zaharurutswe gusumbya zibihe byose zamazisaka novela mugabo ati wa muntu yasora ngo yashaka ngo indirimbo imara umwaka umwe gusa ntago ntaco umva atagahaye bivana na target mu bisanzwe jewe ndakubwiye ni nkuri indirimbo kugira ngo ninjize ikashi siko nawo ukora indirimbo kugira ngo uzokwame uri crisere urumva nashaka mugabo kwamaho kandi kakwinjiriza n'akanoti umva okay indirimbo raba izo ndirimbo z'impanuro nakubwiye akarorero ari indirimbo z'impanuro ziri kuri YouTube usanga zifise views 3 siko z'impanuro kandi umuntu aravuga ati jewe no munsi aho bambwiye basi uririmba indirimbo zitabaho indirimbo z'amaterme ariko karirimba indirimbo rero ihanura abantu nikuri abantu tuzore dufashanya dusabikanya abanyeshure ukuntu bashobora kwifata ndero ya indero ndundi kaje sanga ufise views 3 nukuvuga niwe wayibonye na friend wawe na family yawe n'umufiance muri batatu magara bavuga ati ko hari abantu bavuga hari nk'umuririmbyi maze kwakira akavuga ati jewe ndasura nkashaka kuri YouTube mugabo iby'ama views sindabiraba cyane ahubwo ndaba izindi marché ziturutse kuri iyo ndirimbo mba nasohoye izo marché ziba ziri he marché donc avuga ati jewe isohoye indirimbo nkayishira kuri YouTube nenda mu wajati kuri YouTube kubera iyo ndirimbo apana kubera ama views kubera yasohoye indirimbo ifasha abantu niko yasobanuriye birashika rero jewe abo bantu bakora uko nta kibazo na kimwe nakubwiye ko nta kibazo na kimwe gihari ariko kandi abantu baririmba ubu muziki y'ubu ni muziki ijana n'urudandazwa siko mbega murazi yuko nyine cyubahiro umukuru w'igihugu yavuze gute
umunwa wose ari mu mfuko wose none mu gihe uzoba ukora indirimbo hanyuma umunwa ukaca wuma hanyuma umufuko gatoboka nubona ko tutaba turiko turakurikiza n'imigambi yanye n'icyubahiro ariho vision 40 60 Burundi bwifashe Burundi buteye imbere siko umumwe wese mu gisata ciwe siko agerageze kugira ngo ashire mu ngiro uwo mugambi none tuyishira mu migambi gute turaba abandi bageze hehe uririmba ariko utinjiza wo muri 2040 uzoba wifashe uzofasha Burundi kugira ngo bwifate Burundi igihugu cifashe imisi yose uja muri studio usohora amahera ahubwo uzotuma n'igihugu gihomba uja muri studio usohora amahera utinjiza urumva nico gituma rero dushaka yuko abantu bose bakurikiza imigambi n'imigabo vision 40 60 siko abantu baronka amakashi abantu batera imbere ariko turarabira ku abandi bo bageze kure cyane raba muri East Africa bageze kure cyane turiko turaraba turiko turagerageza kugwana kugira ngo dushikire ku iyo ntambwe bagezeko urumva dushikire ku ntambwe Nigeria igezeko dushikire ku ntambwe South Africa igezeko dushikire intambwe America igezeko tuzoyishikira gute nukuvuga turagerageza kugira ngo ibintu bigende neza na cyane tubicishije mu ega cyane turacabandanya n'ikiganiro cyacu aho umutubiri wacu akatubwira uko avyumva kubijanye n'iterambere ry'umuziki w'u Burundi na cyane mu gusohora indirimbo nyinshi mu mwaka uko abibona nuko abitahura twe urashaka kufise nawe akabazo ushaka kumwibariza je muri Makenya ibibazo vyo no munsi byare nk'ivyo onyumva twari muri deba ivuga kuri ivyo onye muri make yavuze yuko umuziki uno munsi ari kubijanye no kunena n'urudandazwa kandi je no bice byavuze byose bitahuritse ahubwo muri Makenya reka duhave turonka amasaha ari karite reka duhave turonka n'umwanya wo gufungura ariko shabira guhanze no dushobora kugendera ahantu heza nkaha ariko ngo tugende gafungu nawe nukuri n'abana beza burya yaravuye negrita mujya batuzimanye bavuga ngo mu kirundi kantembe neza kagutembe neza canke ani tema bakoresha ikirundi nukuri aho kagutembe neza canke gatembagare neza oya kantembe mu ndasha reka nagiramfa kareka ngiga gato tubandanye nako nababwira neza yuko ega ndayimaza sawa ndagusukira ndayivanga tuyivanga ita cocktail cyanda kugirira cocktail ariko iyo ni cocktail de junga ya irimo mwambiro no ema oya barampiyinde nawe no hapa ndayivanga hapana mwambiro irimo mwambiro ubona ibintu bya blanc bimeze nk'amata nanasi hamwe na gingembre umwambiro ni gingembre muganga ko badufashe neza babafashe neza cyane najewe nace mvumba no bakuvumbije kwezi burya ntiwarimo we ntiwarimo kabisa witaye bwere reka turacabandanya ikiganiro burya ngo humva amatwi ndashaka nababwire ni abaririmbyi ubu barateye imbere cyane siko kandi babandanye batera imbere ari intambwe bamaze kushikako kandi ni intambwe ishimishije harabuze gusa yuko bobandanya bashigikirwa kugira ngo bashobore gushikira kwiterambere nyajo na cyane kubijanye n'uburyo baronka ari igihe bashaka gukora ibiteramo bikabagora muri mbya yashobora gukora igiteramo bikamugora ariho abantu bamwe turiko turavugana mu gihugu kimwe ntavuze iyo umuririmbyi ashaka gukora igiteramo amasosiyete amashirahamwe yumvise yuko akore igiteramo nibo baza kumurondera ariko ngayo wacu biracari ikibazo ni umuririmbyi canke utegura igiteramo aja kurondera ayo masosiyete canke ayo mashirahamwe kugira ngo afashe igiteramo ayo mashirahamwe nayo akaca afata ajya makete kayatwara muri poubelle mu bwiza canke mu biyenzi ugiye kugura ibitumbura canke icapati ukaca usanga banditse ngo negrita irakoze ndasavye yuko
kuri nyakubahwa urongoye shirahamwe ibintu naka basabye sponsor y'imiliyoni zinga kwa usanga bariko barafungura ko chapati Rolex ibajia cyangwa injugu urumva rero so ni ikintu gikomeye cyane tukaba dusaba yuko kumbure ababijeje tubitishije kushikiranganje bw'inkino gwaruka injira y'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko amwe n'imico kama sinzi nabicuritse ariko gusa byose nabivuze ntacyo byose birimo ikuru nuko birimo urumva ko bofasha akabaho ico benshi bagiye barasemerera rwasilo sponsoring kugira ngo ugwaruka yaba abari mu nkino abari muri entertainment bose bashikigwe iyo bakeneye sponsor bazironke iyo bakeneye ubufasha iyo bariko barategura ibiteramo babafashe ariko kubijanye n'indirimbo no kuri ndabona yuko ibintu bikora agenda neza cyane ariko ko biranakenewe ariko mu iterambere ry'u Burundi nibaza yuko nabo bajone baririmba abaririmbyi baririmba umuziki nibaza yuko nabo hari ico baterera mu iterambere ry'u Burundi ndavyizera cyane gose kandi jana kwijana birasigino nabisigura ariyo blague imwe batubwiye ati ngo ari abana benshi usanga bazi abaririmbyi mu bihugu bitandukanye akaba azi umuririmbyi wo muri Mauritania ariko ukamubaza president wao ugasanga ntawazi cyangwa kazanga umuririmbyi wo muri Somalia cyangwa muri Vietnam igihugu wewe nyene utazi ugasanga bazi umuririmbyi wao ariko umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu ntibamunzi so umuririmbyi rero n'umuntu afasha cyane nacaje ku branding igihugu ukavuga ati umuririmbyi kanaka ava mu gihugu kanaka ariho abantu bakomeye bico gihugu batazwi ariko umuririmbyi nikuko arashobora gufasha no muri tourisme arashobora gufasha ba mukerarugendo kugira ngo bace bahurumbira ibirangwa muri ico gihugu ya mafaranga y'agaciro automatique turavuga iminsi yose acaboneka hanyuma leta ikaca ifashwa kugira ngo ishikire kurangura iyindi migambi imiti ibitoro n'ibindi byose bikaboneka bivuye kuki bivuye ku baririmbyi bafashe iya mbere nico gituma ariyo n'ibihugu bimwe abaririmbyi bafata nk'abambassadeur benshi bararonka ama passeport diplomatique bakabafata nk'abambassadeur benshi babafata nka les ambassadeurs de la culture abaserukizi b'imico y'igihugu bashobora gutuma abantu benshi bamenya igihugu abarimbyi n'aba-influenceurs bakoresheje imbuga ngurukana mu bumenyi zabo barashobora kwerekana ivyiza vyose by'igihugu mu mwanya utoya ata discours ndende zibayeho batarize kuvuga ati nyakubahwa murongoye umva baravuga gusa kanu gatoyi kaca kabagenda yego wabibonye nabyumvise narabitahuye nabibonye akazi ndabona kabikora gutemba neza kutinya kuyino intimanuka wangu jewe nabaye mu cyaro hari ugumura ukuntu gatembera no mukenke sinzi mbene uko bawufata abumira reka ego cyane ikiganiro bila show turiko turagana ku musozi w'ikiganiro cacu hafa inyandiko urashobora kugira ico ubwiye abaririmbyi bariko babikora neza bariko baritanga mu buryo buke cyangwa bwinshi bafise kugira ngo basohore igikorwa cyiza kugira ngo igihugu kibandanye gitera kije imbere mu yandi makungu wongere n'abantu vraiment bafise ama company bashobora gufasha abaririmbyi bacu turama dukoresha abaririmbyi bakavuga ati uburyo buratugora bwo gusohora ibikorwa byiza kubera yuko ama video gukora clip ni ibintu bizimvye cyane natwe ugasanga muri bya asohora indirimbo imwe asubiye ku meza 6 kubera uburyo bashaka gicuba byo ngo turangize n'ikiganiro cacu cyambere na mbere nuko yaba leta yaba amashira hamwe yigenga yaba abantu bose bashigikira ama initiative atandukanye boshigikira abaririmbyi gwabo bamaze kwerekana yuko bashoboye bamaze kwerekana yuko bafise ishaka ryo gukora kandi bari ku kivi nkuko nabivuze bwa mbere maze kubona yuko ariyo ama festival menshi mpuzamakungu menshi ariyo ama festival hirya no hino ama show ama spectacle mpuzamakungu menshi tubona abandi baririmbyi bagenda ariko hageze mu Burundi nitubona nikuvuga yuko turakeneye yuko kumbure ubushiranganje bujeje imico kama busahirize kugira ngo abaririmbyi bacu bazohore baseruka muri ayo ma festival
kenshi abarimvyi bacu baririhira amafaranga ariko ukaca usanga ngo yabuze visa, ukaca usanga ngo yabuze impapuro, ukaca usanga ngo yabuze utuntu kenshi ari abarimvyi mwaka uheze bari bafise n'amatike bakabura amaviza benshi kandi abarimvyi b'abarundi nukuri babikora neza. Ariho abakinyi maze kumva abakinyi b'abarundi bo mu mico itandukanye iyo bagiye hariho inkino zitandukanye apana football mu nkino zitandukanye iyo bagiye hanze nukuri kugaruka n'ikibazo. Turafise uburorero bose pi baca bazimira nibaze ko bakwiye kuraba gahaze kugira ngo ariko abaririmbyi murabonye ko abaririmbyi mu mwaka wa 2023 abaririmbyi b'abarundi barasohotse cyane bagiye baranse amaviza Schengen benshi baragenda kandi baragiye abantu bakaca burya bungu baragiye kweri oya ntibuzogaruka baragaruka nawe yaragiye oya wokira kabaye nashobora kugaruka ariko baragiye mu migabane itandukanye yaba za Amerika za Australia muri Schengen European baragiye baragaruka. Rero abarimvyi bacu bamaze kutwereka neza yuko bakunda igihugu bakunda Burundi kandi bafise intego yuko botwara imico yacu bakayishikana hari bakongera kandi bakagaruka ngaha bakabandanya igikorwa cyo kwerekana ubwiza bw'igihugu cacu. Turashaka rero yuko bobashigikira nyakuba umushikiranganje yajeje imico kama n'umushikiranganje akiri umujene ugereranje n'abandi bashikiranganje kandi abitahura bifese niyo avuga ati turashaka umushikiranganje adutahura ako ndibaza nyakuba umushikiranganje ahari ubu yo batahura cyane abajene kandi ibintu by'inkino n'imico kama arabitahura cyane. Turazi neza yuko agiye kubashigikira rwasiro sponsoring iboneke. Turafise ikigo cha OBDA kimaze imyaka irenga 10 kitariko kirakora ariko ariho bimwe bitarashika ku ma resultat. Turizeye yuko navyo nyene bigiye gukosorwa kugira ngo byose ivyo biyemeje bikorwe kugira ngo abarimvyi nabo nyene babandanye bafatwa neza. Hama turizeye neza yuko no mwaka 2024 ko watanguye neza watubwiye indirimbo 10 ariko si 10 gusa ari indirimbo nyinshi zimaze gusohoka. Twizeye neza yuko tuzoheza umwaka 2024 dufise indirimbo zirenga amajana. Urumva ivyo byose nibikorwa abaririmbyi bagenda barakora kandi batwereka neza yuko bafise ishaka ryo gukora. Rero ikindi nuko abaririmbyi abakunzi b'umuziki bo bandanye bashigikira umuziki wacu. Ivyo byo kwizama 1 million views ku YouTube nuko abakunzi bacu b'umuziki basigaye bijukiye cyane gukoresha internet. Tukasaba rero n'amashira hamwe asanzwe akoresha imihora atanga ubwo buryo bwo kugira ngo twinjire muri internet afashe kugira ngo n'umunyagihugu hari iwacu muri commune Kigamba hari iwacu muri commune Cendajuru canke za hari Rusigabangazi hose abantu bose bashobore ku acceda muri internet kandi ku mafaranga makeyi kugira ngo umuntu yinjije 1 million viewers ku musegonde abantu bazovuga ati byagenze gute. Urumva ama smartphone tuko turabona ubu ari mu smartphone ya yumbi bitagera ijana kandi atari ya yindi ugura hariya mu Kinyegero ari ugiye kugura bakagona resi kuvuga rero dusabe cyane abantu bijukira ama internet ako n'imihora igabanye ibiciro kugira ngo ibintu bigende neza. Murakoze cyane. Tugushimire cyane. Ndabashimiye cyane n'akajimwa mpaye. Yego murakoze cyane cyari ikiganiro Be Live Show ikiganiro kimeze neza turi furaha day dutegerezwa kuryoherwa dutegerezwa na gusohokana n'abagenzi twe. Murakoze cyane. Ya nawe urakoze ariko ntibirahera turacafisigaranye umwanya wo kubanza ku zunguruke ngaha. Warabonye ko ndafa ya jamba. Cyari muri Saint Valentin we. Bajengira n'umunsi mukuru gacabandanya. Okay. Ego cyane. Sindi ko kuri Saint Valentin waje ngana nasohoke kuri Saint Valentin. Reka ndagusuhuje. Muvuze ikintu cya Saint Valentin yosha bavuga mu Kirundi bati ngo ijambo rigukunze rikuguma mu nda. Agahuzu kagukunze kagumukambaye gahera ka
oya kakuguma ku mubiri kakuguma ku mubiri akagahuzu rero nakambaye kuri Saint Valentin ariko wa gatatu kwa kane nagume pita ndakambaye nuno munsi nzokambura kwa gatatu in semaine 1 week. Ego cyane turacabandanya ariko mu kubandanya kwacu tugira tukakire umundi mutumire wacu atubwire ngo Donatus Center cyangwa Donatus Conference Center murantunga bimeze gute mbe bahakorera iki bakora barahadandariza barahaza bakiriya cyangwa haraza abantu bashaka kugira ubugeni bimeze gute barahagira amanama ibyo byose aza kubitubwira ndetse atubwire ni igana gaciro aho sanga naje ngiranze kwakora mariage ntungutse mukanya reka catumwakira umwe ajeje kumenyekanisha ibikorwa gako Donatus hepfo bashaka kusanga ndahaza mugezi hindure tumeze neza urakomeye cyane aha turi hehe urashaka kutubwira akubwira nawe kwadukurikirana kuri BTV Burundi mu kiganiro Bila Show aha twashitse mukatwakira neza mukakira abashitsi neza ni hehe turi kuri Donatus Conference Center hama ni kibanza vraiment ciza cyane ko mwayibonye haratesa harashushe ni hanini tuhakorera amamanza atandukanye ama mariage ama conference ama anniversaire ikintu cyose ushaka urazanga ariko kandi turafite na restaurant nziza cyane irimo everything you need. Ego murayibona ni hanini murashaka kuhatembera mukabona ngene hasa neza. Ego mukayasha tuhatembera umutubwiye ngo hariho restaurant pega mukora ama buffet cyangwa ni restaurant yana gapti deje bimeze gute na midi muratugaburira ni byose hariho petit deje hariho lunch hariho na dîner ariko kandi unaje ushaka komanda la carte anytime isaha yose ushaka icyo ushaka cyose urayigukorera. Ego cyane watubwiye ko habera amamanza hoba hariho salle cyangwa turabona mufise n'akajardin keza bimeze gute hariho amasale menshi hariho amasale dusa amasale atandatu harimo n'aya majardin abiri jardin niyi hariho n'iyindi nini cyane ijamwo chapiteau nini ushobora kwakira abantu bashika kuri 1,500,000 n'amasale manini cyane yakira abantu benshi sale yatayo yose ushaka turashobora kubakira abantu kandi ziri climatize zisa neza indani ndabatembereza ndabereye kuradutembereza kandi turahagera kuko mwatwakiriye na neza cyane turiko tubona ahantu hameze neza turashobora kuba turagenda uradutembereza watubwiye ko mwakira biga hari umuntu abavuga ati je ndafise akamariage nimba atari banga mwatubwira nk'ibiciro bimeze gute. Alors ku biciro ça dépend na mariage ukeneye kubera turashobora kugirira harimo na décor cyangwa tukakugira tukaguha ikibanza gisanzwe hama turashobora kugushiramwo buffet bivanye n'ibyo ushaka comme ça on négocie ibiciro uzoza je kugira mariage uzoza ndakubwira shajero kuri ndiko numva mangano ca ndavyihutisha boye hano hano Saint Valentin rukakuba so dukorera umuti vraiment uzoze karibu cyane hasa neza gose. Ego cyane turahera ama cocktail entre temps ama cocktail sans alcool cyangwa avec alcool ama cocktail ko abajene benshi duhera hembega urashaka kutubwira ati duhereye kugira utwereke byo byiza byanyu twabonye jardin hari indi yitwa Prince Hall isa neza aha bahakorera iki iyi rero turayikoramo kenshi ama cocktail ariko udashaka jardin kene ahantu hari hubatse turashaka kuguha iyi inyuka yikoramo cocktail ariko kandi turayikoramo n'ama anniversaire abantu bakunda ama anniversaire ashushe kandi ari chic uravyumva kandi nzahari yaguye abandi ni by'ibyasu uravyumva tukuzana ngaha anye tukaguha buffet imeze neza cyane biravana hari abakunda zo mu gatondo abakunda zo ku mugoroba donc bivaye n'umwanya ushaka turakora anniversaire kandi gato inja free. Ego niturisha gato ariko nta muntu ashaka kwinjiza icyo kunwa byose yabiha kunwa kirinjira ariko hinjira 20 yonyene nayo turayirihisha droit de bouche ariko samahera menshi naho cyumva si menshi iyi rero yitwa Prince Hall imeze neza cyane murabona ko ratunganye anytime uwikeneye ucuza mwijoro hohorera ibishushe gose ku ma cocktail aziko twebwe abajene ama cocktail turayakarira cyane karibu ariko ubuza ama cocktail urashaka kutubwira ga prix kubera yuko ama prix aga cocktail encore plus entre parenthèses ama prix bivana n'ibyo ushaka. Ego turafise menu meze neza ya cocktail gusa ya pia ma cocktail uhishikiye turakwereka menu iminsi yose ego cyane turacabandanye uracatwereka ariko mufise amasare menshi iyi nayo ni jardin ya kabiri murabona iranasakaye turakugira chapiteau uburyo naho imvura igwa muri indani maho meze neza cyane ngomba kubereka salle z'indani neza cyane sawa twagiye
niyo sali ya mbere nini yakira abantu benshi dufise yitwa Diamond Hall buri beremwe mu manza yo mu Burundi amanza international twese twakira abarundi gusa wewe mwashize muri akabirya rero uravyumva rero iyi sali yakira abantu bashika kuri 1,500,000 nziza iri climatize urumva ntayasho vraiment ikintu cyose umuntu aba akeneye aha rero niko itari decor bivanye n'urubanza uba ufise kandi turayagiramwe n'amariage uvuze ngo hari ikintu uvuze cya decor ni mwifiti umuntu a decor cyangwa umuntu afise mariage ashaka kwizana umuntu a decor ça dépend hari aba bafise umuntu wabo bashaka bashima twe ntitwexige ukeneye kwizanira umuntu wawe ni bon ariko natwe turafise umuntu wacu a decor kandi abikora neza cyane okay nico gituma ntimwoga ibintu byiza nk'ibi ngo muce mubura n'udecor ico cyo kabana agasembe arahari vraiment arahari kandi abikora neza cyane bashobora no kuvisita ama réseaux sociaux yacu Facebook Instagram Twitter hose ni Donatis Conference Center hariko ibibanza byacu byose nukeneye akantu gatonya hari ahantu hariya hejuru je nahabonye hari hani biki hatoya umuntu akora icyo cyo cyose atwita uje ngaha twebwe urahitamo aho ushaka hamuje gufungura ntiturihisha ikibanza cyo gufungura ari anniversaire cyangwa ari gufungura buffet ya midi c'est gratuitement iyi nayo ni bar Resto bar imeze kumeza cyane nangirangira naga n'igiciro nibaze yuko mutatubuna gose igiciro none ubona ko namwe mwisanzuye mwisanzuye ha vraiment nabonye neza there's everything murabona amavin je naca nzobaburana fise anniversaire vuba karibu cyane amavin ameze neza kandi habasa neza mutoza ari mwijoro ndabatembereze habasa neza cyane je nzoza mwijoro ko na anniversaire yanje buryo zoba mwijoro hama tuba twuguriye umwanya wose tukara 23h ariko iyo umuntu ari aha ntitumusohora mbega muravuza akazi cyane gose turavuza umuziki ariko samedi ni piano bar chaque samedi ni piano bar haba hari abaririmbyi ngaho bakora baraduteramisha chaque samedi gusa chaque samedi ego ariko bientôt tugiye kuza turakira abandi benshi cyane aha rero naho nyine turahakorera ama anniversaire kandi twagupangira uko bishaka ubwo ati je nshaka umuhangire gucyane ubu nyene nivyo tugukorera ego piano bar umenga isanzwe ikora hano umuntu muri byitwa Edouard twari turakorana ku munsi wejo niwe twari tukomeje mbona ahantu hameze neza harameze neza mubuza akazi katababaza alors imiziki vraiment ushaka wose uri umukiriya utubwiye ati dukeneye ibintu biri bon shosho turagushiriramo yego cyane tugushimire rero cyane ndabona vraiment uratutembereje ahantu hasa neza hameze neza ariko rero barangira hari umuntu avuga ati yabutse ndego ubunyene muga kiganya gaca kibona avuga ati none ayo Donatis muri ko murampayira iri hehe ntumbera njaye antwa kubaka from nyene wabatahari sino uri Bujumbura utazi Donatis urafite ikibazo alors Donatis tumbereye muri Kinindo West iruhande ya Fida tout juste umanutse akabarabara kivu ni hepfo yibarabara côté gauche no kwibarabara rero pancarte tubona pancarte ya Donatis côté gauche cawinjira canke naho umuntu ashaka kutwandikira ku social media yacu kugira nababwiye umwanya wose tuba turiko tuca tukwishura ariko kandi abantu bashaka kuvuga ati reka siga tubwiye akazina kiwe kuva aho yatwereke atatubwiye n'akazina ni atari nensiko ndumustari bose bandi ndashoke alors nitwa Claudia Marise irakoze ndi marketing manager muri Donatis Conference Center tugushimire cyane merci beaucoup mwakoze kuza karibu n'undi munsi no wakoze ko twakira kandi mwatwakiriye neza yeah thank you so much mwakoze merci bakuzi ba BTV Burundi twako turatembera kuri Donatis Conference Center murabona ko ibibanza bimeze neza hariho jardin hariho amasali hariho ahantu bafungurira hari abantu batangira ama cocktail ko jeune bari chic bari classe cyangwa abantu badumye urashaka kuja hariya hejuru hari agakonto kameze neza hariho na bar mumeze emba hariho sari ijya sare mana we hageje niho nzogirira vrai musheri wanje hasha kano tubike cyangwa umusheri wanje nugira ubwoba vraiment ibintu bimeze neza ikiganiro bilashe rero kimeze neza icyo na munsi ho ndabarahiye mutanguriye ifanta ntagashoboka kubera yuko murabona twabajanye ahantu heza hameze neza bakunzi ba BTV nta handi ho kuja handi ho gusohokana umusheri wawe baje kiza gusohokana umusheri abantu baguma muteri imva amazi baje gukaraba bageze ngo mu matwi oya tumbira Donatis Conference Center ngaha urenze ikiraro gatoya kuri
Avenue du Large ku kiraro ca Muco umanuka gatoya n'ahantu hagutse uja n'umusheri wawe umubwira ati sheri wanje shaka kuwudiraga sheri wanje mbabarira mugore mwiza mbabarira n'ukuri je narakoze amakosa naragushavuja naho basabira pardon reka kumujana mu yashoya sanaga haragutse ushaka muri cocktail ushaka mu maji ushaka umutwe muri sale ya Emily muri babiri mwenyene umusabire pardon ngaha n'ukuri n'ahantu heza je nahashimye ushaka kugira mariage ufise akanoti ba diaspora reka kuma kuri ayo mafaranga yakureyo wabonye sare ja muri jardin oya wamujene weka kunwera ko kutera ahantu tutazi n'ahandi ntihajya wahabonye fungurira ahantu hazwi rero ndabashimiye cyane twaryohewe nari kumwe na DJ Rafa na Trésor mu kiganiro Bila Show naho ubutaha tuzisubira ku munsi wa mbere mugira ko mubahwe merci beaucoup